Ndabaramukije amahoro sangwa ikaze muri ano makuru muri migwi kirundi twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igiciro cyo kwiyunguruza hagati mu gisagara ca Bujumbura caduze kiva ku majana 600 kija ku majana 650. Muri ano makuru turababwira uko vyifashe mu bundi burere hagati mu gihugu. Inzu zishika ku majana 280 zaraye ziguruwe n'imvura ivanze n'umuyaga mu Buyenzi muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Abashikiwe n'ivyo vyago basaba ko bogarukirwako kuko batagira aho bakika umusaya. Ikibazo giha abigisha bashasha uburenganzira bwo kuronka akazi ngo caranzwe n'utunenge tutari duke. Ivyo bivugwa na Antoine Manuma arongoye urunani rw'amasendika y'abigisha FENASEB. Muravyumva mw'idonido ryano makuru sangwa ikaze. Dasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo. Amafaranga amajana 650 y'amarundi niyo yashinzwe muri rusangi kubiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura. Mu makartier ari ku mpera z'igisagara ca Bujumbura amafaranga yadugijwe ari hagati ya 50 n'ijana. Mwitangazo ry'ubushikiranganje bujejwe gutwara abantu n'ibintu byo kuri uyu wa gatatu ku biciro byo hagati mu gihugu hiyongeye amafaranga amajana 5 muri rusangi ku biciro vyahora. Abantu biyunguruza bakoresheje imodoka zo mu bwoko bwa Probox bari kuriwe kurenza ko 1000 ku muntu. Ano makuru tuyabandanirize mu Buyenzi. Inzu zirenga amajana 280 nizo zaguruwe n'imvura ivanze n'umuyaga ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri muri zone Buyenzi commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Abashikiwe n'ivyo vyago bavuga ko badafise aho bakika umusaya kuko amabati yagurutse, ibintu vyabo byari mu nzu byose birononekara. Basaba abajejwe intwaro n'abagira neza kubagarukirako. Inzu zaraye ziguruwe n'umuyaga uvanze n'imvura muri zone ya Buyenzi ziri mu makartier indwi agize iyo zone, aho radio televiziyo Isanganiro yaciye nko kubarabara rya 11, 12, 13 no kujya 15. Abashikiwe n'ivyo vyago barangwa n'umubabaro, bavuga ko ibintu byo mu nzu byose byononekaye. Imvura yaraje n'igihuhusi cinshi gifise inguvu gose ku buryo imvura ntiyari nyinshi, yatanguye kugwa mu masaha ya 9 kandi ntiyatevye, nta n'iminota 5 yamaze. Gusa haje gihuhusi kirimwe inguvu nyinshi nico caciye kigurura amazu mubona ngaha mu Buyenzi, kandi ico kintu cabaye mu Buyenzi gusa, nta handi hantu, nta zindi komine ico gihuhusi caciyemo. Twovuga ko ari gihuhusi kuko nta mvura nyinshi yaguyemo. Uyo muyaga waje nk'inyuma y'iminota 3 gusa, ariko wadusize mu gahundwe, inzu zose ziraguruka. Ubu twabuzayo ducira nayo tumira, twaraye hanze, ibintu byose byaraye byononekaye. Ubu imatera zose zaranyagiwe n'aya mvura yeje kuko imvura yari nyinshi y'urubura. Haje umuyaga mwinshi, tugize ngo duhungiye mu mazu, inzu zica ziraguruka. Ibintu byose birononekara, udukayi tw'abana twari twaguze turononekara, utuniforme tumwe twari twabaye turagura turononekara, ariko Imana ishimwe ko ata muntu yashoboye gukomereka. Ibintu byose byarononekaye, imatara turanikiye hajya, uduhuzo turanikiye hajya, ntitugira turyamika abana, twagiye gusemberera ijoro ryose, n'ubu murabona aho mudusanze twicaye hajya. Abanyagihugu bagasaba abajeje intwaro n'abandi bagira neza kubagarukirako kugira ngo baronke bakika umusaya. Leta n'umuvyeyi wa twese nkuko ihora igarukira ku bandi, natwe tugarukireko, iduhe nk'mu vyihutirwa nk'amahema kwanza, twoba turaronka aho dukika umusaya tukaba turashira hejuru y'amazu kugira turonke aho turyamika abana. Twasaba ko leta yo tugarukira kuko urabona nk'ubu turi hanze, abana nk'uko mubibona ntaho dufise tubashira. Twasaba rero mu maguru masha ko leta nyene yo tugarukira nta kundi. Ico gisabo nyene cyo gufashwa gishigikiwe na Mwazi Barinzigo ajejwe inzu 10 kwibarabara rya 11 muri yo zone ya Buyenzi, asaba leta kugira ici bafashije.
dusaba gusa leta itugarukire kwirabe icyo dufasha kuko ubu tumeze nk'imfuvyi dutewe dutiteguye ibibazo ni byinshi kandi turabona yuko turi mu bihe bigoye udukaye tw'abana ama uniforme ku bintu byerekeye ishuri rero turasabye gusa yuko butugarukirako bakaraba yuko natwe boduha akantu ko kwifashisha turanka ahantu abana bakikumusaya. Muri zone ya Buyenzi amabarabara yakozwe ko cyane hari ibarabara rya 12 ibarabara rya 15 ibarabara rya 11 aho usanga inzu zirenga 10 arizo zakozwe ko nico gihuhusi. Jean-Marie Mayonga tugushimire kuri iyo nkuru yawe ano makuru arabandanya mu gisata c'indero ikibazo cyo kuronsa akazi abigisha bashasha ngo caranzwe n'utunenge twinshi mu mihinga itandukanye mu gihugu bivugwa na Antoine Manuma arongoye urunani rw'amasendika y'abigisha FENASEB mu mfunyafunyo y'igifaransa. Antoine Manuma arashima ariko utwigoro twa leta two guhana abakoze amakosa agasaba ko mu myaka iri imbere leta yoshiraho ingingo zimwe zotuma ubusuma bwabaye mu myaka iheze budasubira. Ikibazo cahawe abipfuza guhabwa akazi kubwigisha caranzwe n'amahinyu afatiye ku gutangaza canke kurondera gutangaza amanota atariyo kubakoze ico kibazo bamwe mu ntumbero yo kubashira imbere. Ayo mahinyu rero yibonekeje mu mihingo myinshi y'igihugu turetse uyu mwaka n'imbere yaho ayo mahinyu akaba yaribonekeje hamwe igituma nyamukuru bivako nuko abahabwa akazi ari bake kandi abakarondera ari benshi hagaca hajamwo ka mwana wa mama canke ibiturire abataka batakamba ni benshi basaba kurenganurwa. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB tugasaba ubushikiranganje bubijejwe kubandanya amatohoza aho hose amanyanga ashikirijwe kugire koko hahabwa akazi ababikwiye mbere n'uburyo bwo gutanga no gukosora ivyo bibazo bwosubirwamwo tukabona ko nk'uko ibindi bibazo bitegurwa na leta bigenda ikibazo cyo gutanga akazi cohabwa agaciro hakaba gukabukanya hagati y'amakomine abagicungera hamwe n'abagikosora ukaba tuboneyeho akaryo ko gushima utwigoro turiko turakogwa n'ababijejwe mu guhasha abo byagaragaye ko bafise uruhara mu busuma bwagiye buribonekeza. Igiciro c'ifumbire cahindutse kuva kuri uyu wa gatatu abarimyi bagiye kugura agafuko k'ibiro 25 fomi imbura ibihumbi 31 ure nayo ibihumbi 33 ku gafuko mu gihe fomi bagara nayo igiye ku bihumbi 28 byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe uburimyi mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Sanctus Niragira asigura ko ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu riri mu byatumye ivyo biciro bihindurwa. Bivuye ku rugero rw'abarimyi basabiye fumbire n'ishwagara biyongereye cyane bigatuma na leta yongera ko amafaranga iriha ku murimyi wari we wese atoye ifumbire eka mbere bikava no kwiduga ry'agaciro ry'amafaranga mvamakungu. Ibiciro bijanye no kuronsa abarimyi ifumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna bitunganijwe uku gukurikira. Umufuko w'ibiro 25 wa fomi imbura uzogurwa amafaranga ibihumbi 86 n'amajana 408 muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 31 leta nayo imurihire ibihumbi 55 n'amajana 408. Umufuko w'ibiro 25 wa ifumbire bita ire uzogurwa amafaranga ibihumbi 91 n'amajana 965 muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 33 leta nayo imurihire ibihumbi 58 n'amajana 9
na 65. Umufuko w'ibiro 25 wa fomi bagara uzogugwa amafaranga ibihumbi 77 n'amajana 473. Muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 28 maze leta nayo imurihire ibihumbi 49 n'amajana 473. Umufuko w'ibiro 50 w'ishwagara uzogugwa amafaranga ibihumbi 19. Umurimyi akaba azoriha amafaranga ibihumbi 5 gusa maze leta nayo imurihira ibihumbi 14. Aho muca mwumva ko leta ishiramwe inguvu ku rugero runini cyane. Tuboneyeho akaryo ko gutera intege abarimyi ko bobandanya bagwiza umwimbu. Dusozere ano makuru mu gisata cyo kwinonora imitsi. Benshi mu bakinyi b'intamba mu rugamba ngo ntibamenyereye amahiganwa yo ku mugabane wa Burayi, kandi bamwe mu bagize uwo mugwi nserukiragihugu bafise imyaka myinshi. Ni zimwe mu ntambanyi zatumye Uburundi butsindwa 3-0 n'igihugu ca Cameroon kuri uyu wa kabiri mu nkino zo gukuranamwo mu ihiganwa ry'igikombe ca Afrika. N'umwihwezo umenyesha makuru w'inkino Evariste Nzikobanyanka abona ko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB rikwiye kuronderera abakinyi b'u Burundi imigwi bokiniramwo ku mugabane wa Burayi. Ivy'inkino nkaba kandi nkunda n'umupira w'amaguru nakire nabi gutsindwa kw'intamba mu rugamba. Nifatanije n'abandi barundi rero kwakira gutsindwa kuko byaragaragaye ku mugwi wa Cameroon waturushije. Birabaje ko abantu benshi bari bafite icizere yuko Uburundi bushobora kubandanya gushika mu gice nyuma cigano ry'igikombe ca Afrika mu mwaka uza wa 2024. Ico abakinyi b'intamba mu rugamba asumbijwe na Cameroon byaragaragaye yuko intamba mu rugamba mu gice ca mbere bagifashemwe neza, ariko umunyegori wa Cameroon arabankira yuko bashobora kwinjiza igitsindo. Ico ni cambere bisigura yuko rero mu gice ca kabiri intamba mu rugamba byaraboneka yuko barushe mu gice ca mbere kuko baritanze cyane. Mu gice ca kabiri rero bica birabagora umugwi wa Cameroon ucubacakirira ngaho rero ubona ko batsinda ibitsindo 3-0. Andre Onana kubona baramutumye kuntu ko bari babonye yuko ashobora gukora vyiza gusumba abandi banyegori bari bafise. No ndemeza neza yuko Onana ari we yarabeye intambamyi umugwi w'intamba mu rugamba. Ico kogwa rero mu Burundi nuko two kwigana ibindi bihugu ingene vyateye imbere, hakaba ico bita professionalisation. Dufise abakinyi bakiri bato bashobora gusubirira abatufise no munsi biboneka ko bariko barakura. Ivyo navyo rero bitwara imyaka, nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingofyi. Hama ikindi ca kabiri ubwo gwaruka rukiruruto no kurutera intege. Nukurutera intege, mvuze kurutera intege no kururonsa agashiruka bute. Agashiruka bute gakwiye twarumvise kumengo bishikaho batakaronka ku rugero nk'abandi bakinyi. Ica gatatu novuga nuko byategeko loi sur le sponsoring ribiswe haraheze imyaka irenga hafi 20 ribiswe mu bubati bw'inama nkenguza amateka kandi ryaremejwe n'inama nshinga amateka. Umukuru w'igihugu yoritera kugikumu kugira ngo amashira hamwe y'abayegamiye leta canke abikorera twabo afate mu mugongo aterere imigwi mito mito yo mu gihugu kugira ngo bashobore kuramurira kazoza kugira ngo dushe kuronka umugwi serukira igihugu koko ushobora guserukira igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu. Ni no kuri uwo mwihwezo dusozereye ano makuru muri migwi kirundi twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye, naho ubutaha ibiganiro bya televiziyo Isanganiro birabandanya.